Abashinga amateka bararajwe ishinga n'urwaruka ruriko ruja kurondera ubuzima mu mahanga. Bamwe bakabona yuko harimwo amahinyu atari make. Aha rero mu gihe umushikiranganji w'amaposta urwaruka hamwe n'ubuhinga bwa none Mufasoni Eveline Butoyi yariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka, iki kiri mu vyo yariko arishura. Reka rero twumvirize inyishu yatanze. Ngiye rero ku kibazo ca mbere, ikibazo bambajije ko hoba hariho ico tuzi ku ngendo z'urwaruka ruva mu Burundi ruja mu bindi bihugu kuronderayo ubuzi. Turabizi koko ku bijanye n'urwaruka bivugwa ko ruja mu mahanga kurondera ubuzi, natwe co kimwe namwe turavyumva, kandi kuja hanze kurondera akazi si bibi na gatoyi. Si bibi na gatoyi iyo birimwo umuco, hisunzwe amategeko agenga igihugu n'imigenderanire n'ibindi bihugu, amategeko aza yubahiriza agateka ka zina muntu n'urwaruka rudasigaye inyuma. Ahubwo iyo twumvise abagiye baronse akazi biranatunezera, kuko tuca twumva ko urwaruka rwacu rusigaye ruri competitif mu kazi. Murantunga turaza turavanga n'igifaransa kuko usanga bigoye kuvuga ikirundi conyene. Aha dutera kamo urwaruka ko gokorera mu muco, rugahanuza, rukabaza, ntirugendere biciye mu rufuri. Tubasaba kandi ko bakunda igihugu cabo bakagikorera, bakibungabunga bo nyene ubwabo, ndetse bakabungabunga n'igihugu, ntibirukire amahanga badafise vyangombwa vyo kuja kubayo canke gukorerayo, kuko nk'uko babivuga mu Kirundi, amahanga aragurana. Ugenda afise ibimuranga, yarondeye impusha zose bisaba, afise ubumenyi canke ubushobozi, ni ukuvuga afise ico aroye gukora, turamutera intege kuko n'iryo terambere. Nanone ntitworaba ngo twokorera aha mu gihugu cacu Burundi ahagera imbibe gusa. Murabizi mu gifaransa baravuga que le monde est devenu un village. Haciye hajamwo rero ibi vy'imihora ntangazamakuru, ni ukuraba neza urwaruka rwacu tukaruhanura, kuko harajamwo n'ubusuma n'ububeshi bica muri ubwo buhinga. Ico duhanura rero ni uko bakora bibuka igihugu, kuko ni nka kurya umuvyeyi aja kw'isoko. Twebwe mu gihugu c'u Burundi tuguma tubarindiriye kugira ngo bakoze bakunguka, bibuke yuko imitahe barose baza kwishira mu gihugu c'amavukiro. Turashima rero ko hari habo tubona iyo bagiye gukora mu mahanga canke benshi bavyita gupagasa, bagaruka bakitunganya ngaha mu gihugu. Ikibazo ca gatatu, mbega hoba hariho ivyigwa tumaze gukora kugira ngo ku bijanye n'izo ngendo zo mu kinyegero zikorwa n'urwo rwaruka n'ingaruka mbi canke nziza zishikira urwaruka? Ico cigwa ntikirabaho. Ikibazo gikurikira, ico dutegekanya canke ico duhanura urwaruka ku bijanye n'ingendo nshasha bogira. Mu bushikiranganji bw'urwaruka, amaposta n'ubuhinga bwa none, turategekanya kubandanya no kugwiza inyigisho zo gukunda igihugu, kubandanya kubigisha ibijanye no kwitunganiriza imigambi, na cane cane muri iki gihe ibanki y'urwaruka igiye kuzugurura imyango vuba hariya ku mugwa mukuru wa politiki i Gitega. Aha rero duhamagarira urwaruka kwitunganya neza, kuko iyi banki ntizoha umutahe urwaruka ku gatwe kabo, ahubwo bazoha umutahe urwaruka rukorera hamwe mu mashirahamwe, mu makoperative. Ibi rero turazi ko guhimiriza urwaruka ntitubikora twenyene. Murazi ko igisata c'urwaruka
gisanzwe ari gisata mu gifaransa novuga ko ari transversal. Twese abarundi umwe wese ku rwego rwiwe arafite ico aterera kugira ngo bikunde urwaruka rwacu turucire inzira nanone rufate umwanzuro w'ico wifuza guterera igihugu kugira ngo biteze imbere bateze imbere n'igihugu. Ku kibazo kigira kane, cingene urwaruka ruja gukorera hanze y'igihugu ko boba babagarukana mu gihugu c'amavukiro, ko twoba tumaze kumenya abantu canke imigwi ikora urwo rudandazwa. Mu bushikiranganji twishura gutya ko hariho urwaruka ruja mu bihugu vy'Abarabu, turamaze kuvyumva kandi birababaje cane kuko bamwe muri abo bakoreshwa nabi n'ubuzima bukahasinzikarira, cyane cyane ko hari aho usanga hagiyemwo n'imiyabaga canke abana bato batarakwiza imyaka yo kuja guca amahera. Ikibabaje rero nuko bagenda binyegeje, benshi mbere bagaca mu bihugu bibanyi, ariko inzego zibijejwe ziko zirakora kugira ngo ubwo rwaruka turukingire, kuko rugiye biragora cane uko rugaruka mu gihugu. Hama kandi igihugu cacu Burundi kiba kiriko kirahomba inguvu zidasanzwe kuko nibo nyene botera mu iterambere. Bamwe muri abo baramaze gufatwa n'inzego zibijejwe bagashikirizwa ubutungane mbese bagashengezwa. Duhamagarira rero indongozi twese, indongozi mwese guhagurukira iki kibazo c'urwaruka rwacu kugira ngo umuntu wese abonye ikibazo mwene ico canke en cas suspect atabaze. Tugashima cane n'ingene igipolisi kivyifatamwo.